ninde yanoma abatwara Arifike yari ya leta cyangwa yarabakuze mbwira ni yari ya leta none kubera iki abanyagihugu baciye ikawa aho bari mikawa bace baza kuharima ibindi bintu ahubwo nashaka kubaza n'ikibazo canke reka ndakireke petete aho usanga ari bimwe no kwita question gênante mugabo igisata c'ikawa nticishwe nuko cyagiye mu minwe bikorera twabo cishwe nuko abagiye gutunganya abo bagihaye uragenda mubaze babibahaye gute batowe gute ba prive bagiyeho bigenze gute erega n'icyo byose bica hamwe nushanda cyane kubaza n'ibindi mbega igisata cy'ubutare inzahabu nticyafashwe n'igihugu ntihaheze imyaka n'imyaka ubu inzahabu zose ari berbizi kuri kazishora mu mahanga muragenda muri budget ya leta amahera yinjira nangahe ava mu butare rero nubundi abigusubiriyemwo igihe cyose igisata cy'abikorera utwabo kizoba tunganijwe neza ngo umuntu wese akore abona ko ashobora kuronka inyungu atarakabika abantu ntibizokunda ko ibintu bishobora gutera imbere ivyo rero hari abashobora kuvuga ivyo vy'ikawa mugabo uvuga n'ibindi nagenda kubwire ko muri rusangi ivyo bitare politique publique mu gihugu kiri mu bibazo bikomeye les politiques publiques zigigwa zose ziri mu bibazo aha twavuze kubijanye n'amashira hamwe ya leta mugabo twovuga ni ku bindi vyinshi mugabo reka tugume kwibi mugabo ikigaragara coco nuko aba ico gisata muhejeje kuvuga cikawa kibi gisata c'ubutare biba n'ibindi bisata vyinshi ibibazo ni vya bindi nyene nico no kwita leadership nivyo kuko erega tuvuga cyo nta secteur privé kibaho mu Burundi none hari umuntu yashaka kumira ko mu Burundi hariho secteur privé ubuhuye ndababaze reka tugende ho mu gisata kijanye n'ibitoro kera harahora association des pétroliers du Burundi none mbere ntimwumva ko bagora bavuze induru kera harahoraho ishiramwe ry'abatransporteur atrabu eske murigera mwumva bavuga mwebwe baza kwivye ntara mahoro samahoro nagato samahoro igihe le secteur privé dashobora kuja hamwe ngo iharanire inyungu za secteur privé nyene ugaca usanga bose bagiye mu mugambi bose bavugira mu mugambi ubuye kibi kibazo kibimwe bita le rapport de pouvoir ntibiza ngo bishoboke nico gituma jewe nibaza yuko iki kibazo mubajije kiri mu rutonde rw'ibibazo byinshi cyane dushobora kuvuga kivuri mu cyo kintu meje kuvuga bya politique publique